Nta nkeka ushobora kuba warumvise inkuru y'ivyaranze ibirori vyo gutanga ubushimwe mw'ihiganwa ry'umurisho w'ingoma. Ndakwibukije ivyo birori vyarangiye ku mwumvikano muke, aho intara ya Bujumbura ya kera yatahukanye ikibanza ca mbere, ariko ku rupapuro baronse certificat hakaba handitseko ikibanza ca gatanu. Nayo umugwi wo mu Gishora mu ntara ya Gitega utahukana ikibanza ca kabiri, ariko bo bakavuga ko bibwe ko ngo bari kuba aba mbere. None vyagenze gute ngo uwabaye wa mbere yisange ku rupapuro yahawe agira gatanu? Jiri yoba yarahengamye nk'uko abanyagishora bavyibaza? Abipfuza ko ihiganwa risubirwamwo bo bite? Inyishu zose ziri hano, kazi. Niyo nzima umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ugwaruka inkino n'imico kama kuri mikro ya Iris News yaduhaye umuco kuri utwo tunenge twose abatimbo bidogera ko twabaye ku munsi hazozerwa ihiganwa. Uno muvugizi yatanguye atubwira ko umugwi wari kuruzuza impapuro z'iteka wihenze, aho umugwi wari waronse ikibanza ca mbere mw'ihiganwa wanditswe kuri certificat yateguriwe abaronse ikibanza ca gatanu. Nayo kubibaza ko jury yahengamye ngo sivyo namba. Aha niyo nzima yasiguye ati kubijanye n'imyidogo y'abatimbo, aho bavuga ko certificat zoba zasohoye kare, aho abambere baronse yanditseko ikibanza ca gatanu, twamenyesha ko abari bajeje gutanga amanota jury batigeze bahengama canke ngo barangwe n'amanyanga nk'uko bamwe bavyibaza. Ivyisungwa byose mu gutanga amanota byabanje kumenyeshwa ku mugaragaro imbere y'uko ihiganwa ritangura. Atomora ko vyari byumvikanywe ko hagati y'ubushikiranganji n'abarongoye imigwi y'abatimbo. Ngo kubijanye n'impapuro z'iteka zatanzwe, niyo nzima aremeza ko zasohowe imbere y'uko ihiganwa ritangura, hariko n'inimero yerekana ikibanza umugwi waronse. Gusa ngo ikibanza co kuzuzamo izina ry'uwo mugwi cyasigaye kigaragara kugira ngo baze kucuzuza n'ikaramu bisunze ingene imigwi yagira rushanya amanota. Niyo nzima abandanya asigura ko hageze gutanga ubushimwe n'izo mpapuro, ni kuvuga ihiganwa riheze, ngo uwari karuzuza kw'izo mpapuro z'iteka yarihenze, aho umugwi wari waronse ikibanza ca mbere mw'ihiganwa wanditswe kuri certificat yateguriwe abaronse ikibanza ca gatanu, ababaye aba kabiri nabo bandika kuri certificat yateguriwe ababaye aba kane mw'ihiganwa. Koko ngo iryo kosha ubushikiranganji bwararibonye, ariko ngo ntibisigura ko habayemwo ubusumwa mw'iryo higanwa, kuko ngo n'urutonde rw'amanota palmarès ngo rurerekana neza uko imigwi yagira asombasombanya amanota. Mbere nabo bavuga ko bibwe ngo nibo bari kuba ba mbere, bakaba baciye bakajiri urwo rutonde, aho bo nyene biboneye ingene amanota yatanzwe hakurikijwe ivyo vyavuzwe ko biza kwisungwa les critères. Icuko ihiganwa ryosubirwamwo coco ngo ntigikunde. Niyo nzima ahanura nyabuna ko bomenyera ihiganwa bakemera n'ivyarivuyemwo, kuko ngo hama haburana babiri hagatsinda umwe. Uyu muvugizi w'ubushikiranganji abona ko ingendo yaranze abatimbo bamwe bamwe inyuma y'ihiganwa yosezererwa, kuko ngo ari ingendo igayitse. Abishikiriza yisunze imishamirano yabaye canke abanse kuja gutora agashimwe bagira bashikirizwe n'umushikiranganji ari kumwe na buramatari w'intara ya Gitega. Ibi byagizwe n'umugwi wabaye wa kabiri, umugwi wo mu Gishora. Uwo mugwi nyene ngo ntuzosubira guhiganwa. Niyo nzima amenyesha ko kubera umurisho w'ingoma watanguriye mu Gishora, uyu mugwi ngo utazongera guhiganwa n'abandi. Uyu mugwi wo mu ntara ya Gitega ngo uzozura tumirwa kwerekana umurisho w'ingoma kama, kugira abazivuza babone uko zivuzwa, gutyo ntihagire ibintu bahindura vyotuma zitituka. Ngo bazohora kandi bashirwa mu mugwi uzobujeje gutanga amanota jury muri iryo higanwa. Kuwa 9 Ruheshi 2017 rero niho uwahora aramutswe Burundi nkuru nziza yemeza itegeko rishiraho indwi yahariwe umurisho w'ingoma. Buri mwaka haba mu Burundi canke no muri diaspora hama hatunganywa indwi yahariwe umurisho w'ingoma. Iyi ndwi yashizweho mu ntumbero yo guha icubahiro abatimbo b'Abarundi iyo bari mu bice bitandukanye no kwerekana ibyiza by'u Burundi muri rusange.